gukora cyane ego akano byo byatumye Sadbire ngagize mu bihugu duhana imbibe agaprefera cyane cyane igihugu cya Tanzania mu gihe mu myaka iheze cyaramusuzuguye bikwiye nawe akongera kidoga bivuye na Instagram ziwe n'igihe bamutuga ku ma platforms muri Wasafi gusuzugurwa iki biki ibyo byose twe twarasuzuguwe tukitwa ba furungu bro twe twarasuzuguwe birenze bro cyane ndetse n'ubu baracamwe bashaka kuba bayikora ariko hariho n'uwavuze nk'ivyo nka Sadbi wakaja gukoreshwa n'umujournaliste bavuga ibiganiro ngo by'urukundo ngo nimpamvu Sadbi atigeze yisanzuwe we akora iki audience yiwe igeza ngo nibigeze wisanzuwe umuntu yabivuze ngo nibigeze wisanzuwe we akora iki ngo yivuze akora iki umujournaliste okay platform yiwe ifise followers zinga sawa tubandanye maso nanje bihuriye he nahe Medai ngo Chief Godlove amekuingiza amesaini uko tayari kuanza kuchukua kuchota kwenye siri ya mafanikio nzokora ubu bazovuga ati ni Freemason miaka inasokea vipaji vinazaliwa nipo tayari kumpisha yote mwenye uwezo kwani na mheshimiwa alionitangulia na yule yote niliyemtangulia brother meni wamenizoka huko na kule wamenizoka nipite huko wamenizoka nimeanza mziki toka sijaota ndefu sishangae siku hizi MC kota mabavu shabiki wangu kata tayari kigetogeto tuwakamate tuwaligate mababiloni mimi Sarubi eti nimogope nani nilikuwa nikiwaangalia leo hii wananiangalia kabisa wakunzi mutani kwa TV umeze gute nitwigira tunageza twigije nandi promoter umwangu mutani kwa tute kizimya moto vamos vap kila gisero kwa ntwari kirumara mu muziki w'u Burundi meya w'umuji ndabibutsa naziko ndabibutsa kandi yuko Sadbi wonye nubwiwe yanyitse igifi kinini kimira duto niko babiri niwe yarinyisigoze ndibaza muravyibuka no musero mu gino cyacu no munsi turi kumwe na Sadbi Satroma Bafra Mabuye umwanditsi w'indirimbo nyinshi harimo Je vais bien n'izindi naramwishe inkuru y'ukuri n'izindi mwakunze n'izindi mugikunda tutaramenya ndetse n'indi tuzorana ku munsi wa gatano Sadbi turagoye ikaze ku Mutananirwa TV murakoze cyane Landry banadurukana kera kweri bro imisi yose kenshi ni wakunda kuba muri ouverture y'ama televiziyo yacu warakuze kuhaboneka cyane ariko bivaye nibazo twagiye turahura navyo umuntu umugabo arahura nibazo ariko akagwana navyo ndibaza neza ko mwami muhaba n'uyu munsi murahawe ikaze kandi murakoze Landry ego uyu munsi nifuje ko dukirana ikiyago ko hari abantu benshi bifuza kumenya Sadbi neza na neza muri kino gihe ivyabarimwo na cyane cyane mu gihe tuzi ko ari umuhitinzi kandi amaze umwanya utari mutari kuri hit Sadbi yaragize uku arivyukiranya akora ibidasanzwe mu muziki w'u Burundi aduhindurira melody benshi baravuze amajambo menshi atandukanye abo benshi bavuze ngo Sadbi ngo yagiye muri za ndirimbo zipfa nkuko yamyavuka ari muri yandika indirimbo zidapfa uyu munsi Sadbi yagumye muri iyo nzira ni kubera iki wasanze bishobora kumarika umuziki w'u Burundi umuziki ntuhera umuziki uragutse ni umuziki ntuzofuna heza ni kuvuga ngo ni icyo bikoze uri ha period kavuga ati this period reka focusing ngire focus zanje kuri Europe uyu mwaka focusing West Africa East Africa Burundi canke uvuga ati nk'abandi focusing Kigali so birafana ntuzani na vision yawe so partition uko uzipartaja ni wewe umenya uburemere bwazo nico ushaka ko bugushikanako ego nihuse cyane nkuko mutubwiye yuko umuziki bivana saison donc ni period haro period y'amapiano na period y'indirimbo zidafa na period yo kuturirimbira umubabaro yeah why not Tarangiye nitukiri kumwe mi avec toi je vais bien period zibiri different yes ariko tukiraho nyene sat abanivyo barundi bako barasoka cyane ibihugu bamwe bagahura n'ibibazo mwe bibazo nateguye harimo ikibazo kivuga giti ni kuri Sadbi Satroma Bafra kuva 2017 Sadbi atarasubira mu gihugu cy'u Rwanda Sadbi yahuye n'ikiye kibazo muri kiya gihugu mu gihe tuzi neza ko na numbers ziwe muri ico gihugu afise numbers zikwiye so I hope yuko nkuko nakubwiye ati umuntu wese abafise vision agapartitiona imyaka igihe bivanye n'ukuntu wewe n'ahantu we yumva ashaka kuviza I live in Kigali
2016 17 ndataha system ndayizi how it's work nukuvuga ngo ngeranije Kigali music y'u Rwanda na music y'u Burundi ni music ni bihugu bibiri bigikeneye gushika handa hano ndikuvuga ngo ndashaka gufocusinga canke Kigali ikwiye gufocusinga now aho dufocusinga natwe because turi ibihugu bibiri bikeneye kumenyekana done urumva ibyo shaka Kigali nta byigira tigute kuba ngo abantu barahari barakurikira indirimbo zanje abafana baraza bakambya beat turakumva why not tutaza kugira media tour but gouvernement 2017 now ntibiri muri gahunda yo kuvuga ati ngene kugira media tour Kigali parce que I were there before urumva ariko na system ya music yao ndazi ngene marsha na vision yanje ndazi aho nshaka kwitumbereza ibiko birashikira batoyi bawe muri ivyo bihugu by'ababanyi mwabyo byarabashikiye mu myaka yayo ni ibintu vyibonekeza swat mu shange bishobora kwibonekeza ukundi ego ariko ibintu bibaye rimwe kabiri gatatu urumva abantu bategereza guca bashidikanya so nationalisme iyo umuntu wese akuza kundi igihugu ciwe some troubles nkizo nizobura urumva nukuvuga ngo umwana aravuka avuga ati jewe Burundi ni mu maraso nukuvuga ko made in Burundi bigomba kuza imbere ikintu cyose cy'ubundi nikigomba kubuza imbere y'umuntu wiwaje ndashaka kugira nka créa chambre room runaka yo kuzimya ikintu cyose cyo hanze ariko ibyacishwe ku mabiri abo so ndacanke mvuge nti I'm supportinze iki kintu kugira ngo to create partnership runaka hagati sasa muri ico gihe hari gihe usanga ibintu bigenda neza akaba n'ikindi gihe usanga ibintu bigenda nabi iyo bigenze nabi rero twabarundi ni duhora turavuga ati brother take it easy ibintu sivyo sawa niyo difference yari gusa ariko ibintu n'ivyama bigenda fresh igihe cyose by the way nibaza yuko music yacu iteye ubwoba kandi ikindi novuga muri kano kanya ivyashikiye kiri ku vyakwibukije iki myaka nka 10 iheze sinzi cyane ibyabaye muri back parce que ndi artist kandi ufite collabo nyinshi muri ico gihugu ariko ntirigero usubirayo ndi artist cyane ariko nimba byagenze uko byagenze nukuvuga ngo next time iyo umuririmbyi w'umurundi avuye ngaha akagenda Kigali aho bagomba gushira ko na security na keke security ajya kwa DJ kuri kote zose na engineer du son ano wose umuririmbyi w'umurundi ahaza guca ukaraba bakasegeza kugira ngo ntihagire ico byorona mu migenderanire ya music industry zacu zibiri sat abarundi bamaze iminsi bikubita kugikiriza bavuga yuko umuziki wabo umaze gutera imbere ndetse uri mu bantu bahimiriza abarundi gukunda ivyabo hajya burya umuziki w'umurundi uteye imbere zobibonera kuki Sadbi fan base compte amafaranga n'ibindi bimeze gute umuziki w'u Burundi nuteye imbere kuruta w'abandi oya gusa umuziki w'u Burundi there is abantu baba fighter fighting cyane ba walking swat bakora ni nguvu n'ubushake bwinshi ubwo gati tutegeza kurinda chemistry na music industry yacu urumva ariko sikuvuga ngo music ibindi yateye imbere cyane no nabantu bahinduye system bwo gatereka dukunda ivyacu so turi mu nzira y'amajambere ugeregeje kurabana kipato donc ivyo muri ko murinjiza income kuba kumwe bw'abaririmbyi zaragwiriye cyane par rapport income zarabaye nyinshi because habaye system yo ku decentralize music twega abaririmbyi bakuru kwemera concert nk'iyo mu Kamenge muri bar kuko icyo yitwa showcase kwemera nk'iyo concert yo mu Buyenzi kwemera concert ya mu Carama yo mu Kanyosha ivyo byarafashije kudecentraliza ahantu habera ama concert abantu bateguza guhurira muri ville every day ku buryo ahantu hategurwa concert haciye haba
henshi kuburyo bagwaye 10 million Kamenge bagaguha 10 million bagaguha 10 million aba boss bata amafaranga mu muziki kuvuga ngo aba boss baba bakwiye kugura ububare bwinshi cyane turabateye intege kandi nimwa duhamagara tuzoza kuburyo tukabanyamanyama ya bamwe kuko harageze igihe ukumva ngo je nkoze igitaramo sinzohamagara muri imviru naka w'abarundi kubera ngo je nkorera concert zikaze ahantu heza abanyamugi no hey gabisanga gas ndakorera sinkorera mu buyenzi agasuzuguro nakagaye you know and ntago twemera agasuzuguro mu gihe tufisiyo twaje tuva twiyubase twe en tant que nous rero ibintu byo kudecentraliza ama concert kuyakorera ahantu hirya no hino nivyo byafashije abaririmbyi kugura amamodoka urumva kuko ijya concert imwe iba rimwe mu mwaka hajya muri ville izo kugurira imodoka bazogwa 5 millions 4 millions tu vois ego mai subiri ibi kandi yaheze nk'amezi 8 9 income yawe nizo bimeze neza yeah ego Sadbi umuririmbyi ari kuri hit umuririmbyi ari kuri hit yagize iboko akaronka indirimbo zirenga 3 kuri hit nk'iza Sadbi afise uyu munsi akakanya nshasha ziri ku mwanya yukuri iki kugira maintaining yo hit yo ndetse zo hit ziwe hamaze zimwiza kanoti mu gihe benshi bavuga ko muzi gutari ku maintaining hit no munsi twara zi maintaininze cyane and we used to work muri system ya music ikundwa iri emotionally ariko yumvirizwa na bake you know ego iyo yaradufashije ugiye kurabaza nimbo za munsubize n'izindi abantu bisanzwe bakunda indirimbo bumviriza amajambo abantu b'abarundi ego muri generation tuvuge baravanze ariko ari generation kugikunda ibintu byo kwandika nicyo gituma wabonye habaye vibe ariko imyaka yaragiye haza music industry commercial music ego commercial nikuba commercial music urayi playing 2 months 3 months ategeza kuba haje yindi commercial music nibaguzanye tomate niwozigurisha igihe kinini okay biri different mu gihe wa muziki wawe uri commercial ufise hits ushushi uraronka ama concert cyane gose zijya commercial music ndiko ndavuga cyo commercial music yego iyi ni music commercial ariko music real y'ukuri ariyo twategeza kuba duko ayo system yaje hindura si system yahinduye ngamo Burundi i system yahindutse isi nzima isi yose bashize imbere music commercial sasa bira dukora ko twese abantu baririmba cyane uzura no mu myaka bagira amakroshe sibo bagafata abagafata baba ari abantu bagendera rules zuno munsi bakoresha n'indimi zitamenyerewe nka Sadbi n'indimi zitafite zisigura ururimi si cyane ndimo iri mu Kirundi ariko umuntu wo hanze niyo ndirimbo yo mu Kirundi niyo Samaweli kuri we niyo vuma cyane mu gihe atumva ibyo bavuga ikiba komeshe kihita ariko murundi urimvye Kirundi ngaha murundi no mu Rwanda indirimbo iravuma irashaka kuguma uzinye amajambo meza irashaka kuguma imyaka myinshi nk'umubabaro akoma imyaka myinshi ariko niyo mpa mahera muri iki gihe niyo mpa amafaranga muri iki gihe irakunzwe cyane ndayinjye abantu barasara ni indirimbo y'imyaka yose ariko muri iki gihe niyo mpa amafaranga mbega ni question y'igihugu cyacu cyangwa ni question y'isi ni music system ya music industry y'isi yahindutse ama dB yarahindutse yavuye kuri 300 quelque agenda muri 452 dB kwanza ya frequency dB ya music difference hagati ya generations ego abantu kera baririmbye hejuru ariko no munsi hagije ba Burna Boy baririmbira amajwi yohas so high na low sinzi ko ibyo mvuga muza kubitahura turagerageza kubitaho gwasweruga tubagize if you know music faut abantu bazi barakomanta bazi music apana kuduka komanta gusa parce que no so nukuvuga ngo system niyo yahindutse
ego parce que wewe kugira ngo usore music uri refera kuri ishaka kuba international uri refera kuri ya music iri international une fois ugapersa baronka streaming nyinshi par exemple ba December usanga bafise ama streaming nyinshi kuri Spotify ku buryo binjiza amafaranga menshi par rapport y'abantu bajya ba YouTube bose abaronka 10 millions de views ashanye 30 millions de views kuri YouTube so no kuvuga ngo vyose music iramba ni itaramba uno munsi music itaramba irinjiza cyane music taramba irinjiza cyane kuruta commercial nicyo gituma baririmbye nka Diamond n'abandi no munsi bakora commercial music basohora après mois après 3 mois ni baraba ngo views indirimbo gutanga indirimbo zitaka kuma hit zikayikurikira jewe ndagukoma hit kavuga ati badira Grupa ngo yingo mazukweze ngo imana ngo niho ngisora gukoma maguta je so indirimbo mba nayiso ivyo bya numwana na mu byatsi shaka ugumutera inda sati bikaca binara kukubaza wagiye urahindagurika uba nk'uruvoruvu kuyo ruvoruvu ngene urahindagurika ciye mu muryango w'inyuma muryango wa nyuma wakiyo nazunguruka urumwe baririmbyi umwe canke batatu canke babiri mu myaka yawe mwakoranye umuziki uyu munsi bagihagaze neza kandi nubagiye hangana n'abana na generation shashi uri generation ya kera na shashi byose biva kuki wowe ubaza ko vya biva kuki mu gihe bene wanyu bamwe vyanse Gen Z new generation yaranyemeye kubera nemeye ihinduka wemeye no kubaha umwanya bace baranyu nahora abafana bakiriko n'abadramati n'abayidoji ucibaha umwanya murakomana ucuremera icamere kwanza wemeye ati je ndi tayari kugwana n'aba bapeti ibihe byahindutse music industry yahindutse voilà abantu baririmba ukuntu muri iki gihe bya bintu byo kuvuga ndazi umuziki ndi legend uyu pembeni bati bana kiri kuje ati we peti gikuri niko tayari we batupatie stage we peti kunye ucuja banda muri circuit yabo ndakwanza ndafise muhayina new generation yananiye kunkura kuri tere kandi kandi wagerageje gusa nkabo ega nawe ni strategy zawe kandi ari strategy zawe yananiwe kunkura because of what urabona je ndaririmba ubu ariko ni bihe vya rinoji ni bihe vya akiri kuri bihe vya dabo ariko twapaye kure ndamuzikira ariko narakomeye urumva ariko rero ibihe vyabo ndiko ndabinunuza ndabijyaho maka oya ahubwo nawe urimo mu vyabo iga n'ikibuga n'ikibuga uzategeza kubijya match go pass match go pass ngomba gukora cyane work hard ntegeza gukora cyane ego akari navyo vyatumye Sadbire ngagize mu bihugu duhana imbibe agaprefera cyane igihugu ca Tanzania mu gihe mu myaka iheze cyaramusuzuguye bikwiye nawe akongera kidoga bivaye na Instagram ziwe n'igihe bamutuga ku ma platforms muri WhatsApp gusuzugurwa iki biki ibyo byose n'ama complex ako wewe ufise icyo ushaka gushikako na fights zawe umugozi ushira imbere utaravye ngo naka aransuzuguye canke naka arangizene twe twarasuzuguwe tukitwa bafurungu bro twe twarasuzuguye birenze bro cyane ndetse n'ubu baracamwe bashaka kuba bayikora ariko ibyo byose ni n'utuntu tuba turi ngaho aho hejuru tutakubuza kugera ku iterambere ryawe so rero Tanzania ni music industry nini Kenya ni music industry nini uronse bajya abantu muri Tanzania ukurimbye igiswahili ebana utoboye kabisa haro no bavuze muri vye nka Sadbi wakaza gukoreshwa no mu journaliste bavuga ibiganiro ngo by'urukundo ngo nimpamvu Sadbi atigeze yisanzuwe we akora iki audience yiwe igeza ngo nibigeze wisanzuwe umuntu yabivuze ngo nibigeze wisanzuwe we akora iki ngo yivuze akora iki ni journaliste okay platform yiwe ifise followers zinga
sawa tubandanye ntaco turi muri ico gihugu nyene Sadbi yaravuze ko yashize ngo muri Freemason sinshaka kubigarukako naravyuze baravyishuye ku kinyamakuru umukubito wakoranye na mugenzi wa Juste Gaye ariko aho nyene akabazo kanje ni hamwe abarundi batubona impinduka kuri Sadbi benshi bakaba bavuga ko yagiye ngo muri Syria mafanikio Sadbi tuzomenya gute ko yinjiye muri ico chama mafanikio yake tayaonaje impinduka tuzoyibonera kuki ko Sadbi kugira muri fuga modoka nziza tubimenyereye ko yafise amafaranga Freemason nanje bihuriye he nahe medai ngo Chief Godlove amekuingiza amesaini uko tayari kuanza kuchukua kuchota kwenye siri ya mafanikio ikintu cyose nzokora ubu bazovuga ati ni Freemason intambwe nzotera mu buzima ya bon nibaza yuko abantu bo kuguruka amaso bakamenya icari cyo Freemason n'icari cyo jicho la tatu ndikuvuga ati kubona aho utabasha kuvuga ngo wewe ari ibintu byinshi utazi mu buzima ariko hari abandi babizi kandi batabitanga ari amabanga ku buryo babiguhaye babikubwiye ubuzima bwawe bwohinduka ngo nyene abo ngabo bace babigurisha the system rero ya G hariya Chief ni mu millionaire ni mu billionaire ujya afite amafaranga menshi ariko arakunda ku entertainment ku entertaininga abantu ariko acisha mu mpanuro je na motivation speak motivation you know zijya motivation nizo abantu benshi barihira ari abantu benshi ngamu gisaga cha Bujumbura bagenda bagafata cours ya part ya entrepreneuria bakayirihira amafaranga menshi ndashaka abantu benshi babimenye bari muri entertainment kuko mu radio yacu mu gihugu amaradio menshi ari biganira dakora aba TV online bacu muri music gusa nta marecherche ngo mwumvisha abantu science mwumvisha abantu histoire mwumvisha abantu ibintu byinshi kugira abantu bagira ubumenyi urumva ego so mbana nije rero psychologiquement we avuga chama ariko kijya chama icyabajya abantu gagengi bamufollowing bivaye n'ivyo avuga avuga motivation ni shaka mu winje mu chama uvuga ucumenya amasecret menshi example par exemple wewe Landry wewe nukene abagenzi 10 muri mu rugero rumwe rwa income mwingiza canke urenze ubushobozi aho keneye 10 bakurenze na batatu munganya ibyo bintu mvuze ari wo bikoresha ubuzima bugahinduka umva dukeneye batandatu bakurenze na batatu so rero nico kintu ujya Chief abwira ngo ati cyama gico la tatu gisho jya kubona kure no ya ariko bisho bakabizindi nzira ngo ni Freemason yes Freemason kandi yamwe yoba ngo cyangwa yoba abigenderamo ujya yoba Illuminati apana Freemason n'abantu bato ni tajiri sa turugendo geze Tanzania rugiye kudufasha iki mu muziki wacu na cyane mu gihe waronse bakujye gutemberera abantu benshi muziki wanje wacu twese rugiye kumufasha kwagura audience ama audience yanje yaguse neza inzoba ipresenter ngi Burundi n'abandi bacu bashikirwa wasanze bakora gute wasanze umuziki waba ukora gute ndamenyereye bafise ubujanja yani ni wajanja paraporia wanatumia muda ya mashuri menshi mu bintu bo bafise ubujanja bwinshi wanatumia muda nibigezweho kama kajana n'umwanya wajanja kabisa bakunze umutani kwa TV ndikubona Sadbi kumbonesha kure yanyu ndibaza ko murumva bimwe mu siguro ariko gereza kuduha kugira sho gutwugurura no kumenya ico dukwiye kuronka ico dukwiye gukora mu muziki wacu kugira ubandanye utera imbere uyu munsi Sadbi afise tour muri Europe anytime gwera uyu mwanya two turavugana je na wewe Sadbi urashaka kumva atakibarizwa muri kino gihugu cyacu Burundi yagiye kuryohera abamva amahanga ndetse n'abarundi bagiye kurondera ubuzima muri ivyo bihugu vya Buraya Sadbi ndifuza ko
dutera inkuru gato ibijanye n'urugendo rwawe ugiye gukora muri Europe rutanye n'ingendo zose wagiye uragira kuko mu myaka iheze warakoze ingendo Europe ari gukora show imwe ukagaruka uyu munsi ugiye gukora tour ikwije amategeko mu mantuze menshi ngiriye ko nakurandiriye bwana Sadbi mu kiganiro twakoranye ico gihe waratubwiye ati James strategy ziwanje nkoresha gukora show imwe mu Birigi nkuzuza nkataha mfise gahunda zanje kandi niyo mpamvu ubona nagarutse kandi abantu bazumva bankumbuye strategy ugiye gukoresha nizaye kugira umurundi ari Lyon umurundi ari Bixel umurundi ari muri Sherwa azoryoherwa na Sadbi kuri platforms azodukorera dumuririmbyi afise generation zitandukanye je ara abantu bari mu biryo bihugu bumvise dirimba nyerera okay ara abantu bumvise satura mabafle kandi bafise air yabo hari n'abandi ba generation y'India umbabarire cyane kuko kwisi nauri hari n'abandi ba kirisese na hamwe no burira gusa ikintu novuga yego mpora ndi mushasha ndi Sadbi gerageza buri mwaka gasohora hit ndi Sadbi ngerageje kuraba nkora ibintu byanje ukuntu nabipanze apana kubera ngo naka yavuze ngo nuko nanje ariko kungenda rero muri iyo myaka iheze nakunda gukora kose rimwe nkigarukira nke ariko ubu nahisemo gukora tour kujya nofata ingingo numwazoro w'ikintu ukavuga atereka nkora iki kintu kubw'impamvu runaka hageze ko nkora tour ya Europe parce que Europe na hano abantu benshi baguma bamagara bashaka yaba Germany hano benshi baje ve profiter bambone Sadbi yanase no kwisokera igihugu ariko apambanira brand yiwe igihe ciwe niki arasohotse nibaze neza yuko nka yamvugo ya nyine cubera umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi amango rugaruka gukora cyane no kuronka ivyo binjitse ndizira neza ko amafaranga mva makungu agiye kwinza biciye muri wa muzika no muri babaririmbyi kuko reka mvuge kano kantu nyene cubera umukuru w'igihugu arakunze guhamagara urwaruka abajene gukora cyane no kwinjiza bivaye n'ivyo bariko barakora Sadbi satura mabafu n'amabuye afise tour muri Europe afise tour Europe kandi azoronka amafaranga mva makungu azozana nga turonka igitoro azozana nga hagire vyinshi abarundi benshi bagira ico baronse kuko Sadbi yasotse yasose igihugu satse kugira umuririmbyi ashobore kuramba kugira umuririmbyi ashobore gusohoka hanze akazana amafaranga arakina strategy musicale mbega niki kintu hanura abaririmbyi na cyane cyane abagira bakwe bakaronka uwo mufungo kanaka uvuye hano kanaka na cyane cyane mu kintu kijanye no kwiteza imbere ku gisata cy'abaririmbyi urabona ko gisata cy'uburimyi n'ibindi ariyo nka paeje ariko ku baririmbyi turaronka iyo ayo mafond canke ico gisata gishaka kugira amafond yo kugira ngo abaririmbyi beexperimente experience runaka kugira ngo ejo bazogira ico bavuyemwo kugira ngo babashe kuzana neza cyane amadolari kuvuga ngo ico ikintu nyamukuru nuko mu bisata bya paeje canke iki n'aba artiste ugira igisata cy'aba artiste gusa sata aba artiste aba cinéaste n'abandi agiye mikado misina gifasha byonyene ni institut ya leta ntago turekure kuyivuga ko amajambo menshi parce que iri koni n'amategeko ariko peut-être nayo ari idahagwa ko ubushobozi tuyivuga ko cyane by the way ikintu gihari nuko hoba amafu ashira ntuzenye experiment agaha amaformation mwebwe abantu bakora TV online mukagenda gukora amaformation so murana ko muvugira neza cyane igihugu ari sometime gihe uvugira igihugu kakivugira utari ko gadusanga ndetse ugishize muri un peu akaherera ibyo byose ni ivyigwa tuba dushaka kwiga ni ivyigwa bikenewe kugira ngo tubashe kugwanira igihugu cyacu umuntu wese ari mu gihugu afise inshingano zo gukorera igihugu atacho arinze gusaba ahubwo akavuga ati jewe iki kintu ndagikore kubera yuko igihugu canje ari igihugu canje neza kubikora nubwira gusa izo support rero zirakenewe by the way tudahari turabantu tumaze imyaka kandi tubona tuti okay ibi bintu birakenewe
intererano yanje ku gihugu canje niyihe basi naho nzogenda nararirimbye nararyoheye abantu nkazokwigira atamuhari mfitiye n'umuntu n'umwe ego ndavuga kuri ku investa ku muririmbyi w'umurundi kubaka amashuri bitaro n'ibindi nibishoboka mu gihe muri atarashigwamwo ubwo bushobozi n'ububasha n'ubumenyi bwo ku ninda kwiye kubumushiramo ni leta mvyeyi cyane cyane kujya abantu b'abagabo canke nyine cyo bari mukuru w'igihugu ahagaruka agafata ingingo runaka nico kintu kiraba akavuga ati abaririmbyi hageze hari amafon hajya peut-être ufise good idea na big idea shira kugira ico imariye benshi parce que ahanini project nkizo niziba zigomba kugira ico zimariye umuntu n'umwe bazigomba kugira ico zimariye cyane future abaririmbyi bo muri future cyane ko vuba mu Burundi hazovuka abaririmbyi benshi beza bize kandi bazobasha gukoresha izo opportunity uribaza ko umuririmbyi afite uruharanya bakibwira ivyo bintu bikunde uruhare rwo muririmbyi no kuririmba neza indirimbo zidafa sinibaza uvuga ngo indirimbo zidafa kuko mfise generation ndirimbira igenda ku vy'imiziki ari ni generation itagenda ku vy'imiziki muri kino gihe umuririmbyi ndiko ndavuga en tant que muririmbyi yego en tant que muririmbyi ndirimbira bajya abantu bampa baza kuri concert ibyo abantu bashaka rero gukora ibyo abantu bashaka ni ibintu byiza cyane kwa raporo yo kuvuga ngo mbashimishe naka kuba ari umuntu akomeye kugira ngo bigende ukuntu kushanye kuriya by the way ugwaruka niko rubaka message zose zisamura igihugu kenshi zica mu gwaruka zubaka igihugu kenshi zica hehe mu gwaruka abantu bategereza kubafatira ko cyane niyo dukwiye kuronka cyane gose abavyeyi batwumva badutahura bana ni hano hari fragile cyane batitaye kuri nyaranja nyegera cyane nyegera yibicishe gukurimba ibintu bitaba byamyeho izo ndirimbo nabujijwe mu radio ibintu byamyeho imyaka myinshi ariko zanye zigurisha tu kabisa sat reka ndabona neza ko n'umwanya ukura tujana ndibaza neza ko tuzura turonka umwanya ukwiye nitwamara kuba tugiye tuje kubatera iteka ndetse no kubaherekeza ugacindego Amerika ndadaye mugiye kutuzana amafaranga murakoze cyane hama natwe muzogaruke mwibuka ko ara bene wanyu mwasize mu Burundi hama tuvyaza umusaruro amafaranga muzoba mwazanye n'ibindi byinshi ndibaza ko tuzofata umwanya two turereka abarundi urugendo mugiye gufata ndabashimira cyane kubona mwashoye kuza ku Mutananirwa TV ndifuza kubwira akajambo kamwe ko dukurikirana kugira bande bagurunga ubushobozi bwo kudukurikirana urukundo n'amahoro ni ikintu cya mbere cyane kabisa ndabakunda cyane